badufasha hari umukozi w'Imana Gilbert nk'umwe mu bantu bamaze igihe kitari gitoya mu murimo w'Imana mu gikorwa cyo gutazira cyo guhimbaza ari mu bantu bagize uruhara runini cyane gose kugira ngo badufashe mu gutora abo batatu mu baririmbyi bigenga hamwe na korali zitatu donc zizoshobora kuronka agashimwe nkuko twari twarabivuze yuko umuririmbyi wa mbere azoronka $1,000 y'amanyamerika, uwa kabiri $700, uwa gatatu $400. Hanyuma n'amakorale nuko nyene korale ya mbere zoronka 1,000, iya kabiri $700, iya gatatu $400. Twarabisubiyemo kenshi turavuga yuko uko kubaha ko gashimwe si kubera kumbure Gisha TV n'abagenzi bacu dufise uburyo bwinshi bwo gushobora gutanga gosha droitoya, ni kugira ngo dufashe, ni kugira ngo dushigikire, kuko tuzi ko muri bo bizobafasha kuja muri studio, kumbure kuriha amashure, kumbure kubeshaho umuryango canke gutanguza gakogwa. Chuti namwe bagenzi ba Gisha TV, turabahe kaze kuri uyu munsi. Uyu munsi turi kumwe n'umushitsi mutumire umukozi w'Imana yagiye akorera Imana mu bice bitandukanye muri Afrika mbere no muri Canada. Yagiye akorera Imana mu gutazira Imana mbere no mu kwigisha ijambo ry'Imana. Rero turamuhe kaze, nta byinshi nza kumuvuga ko byinshi aravyibwirira. Turagoye kaze mukozi w'Imana Gilbert. Murakoze cyane Pastor Diamond, n'abakunzi b'ikiganiro ku televiziyo ya Gisha TV, murakoze kunyakira. Imana ibaho umugisha, ubwo ingira ngo ibindi turabananya nk'ukivuze cyane. Uyu munsi iki kiganiro ni kiganiro kidasanzwe, ni kiganiro special. Kiganiro gifashwe ku munsi wa gatandatu ariko kizosohoka ku munsi wa mbere kubera impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere nuko benshi mwari mubizi muri Gisha TV nkuko twari twarababwiye twiyemeje gufasha abantu bafise ingabire ariko kubera kumbure badafise uburyo, badafise ubushobozi, bikabananira ingene bashobora kugaragaza impano n'ingabire ziri mu bugingo bwabo. Rero twari twaravuze ko tuzogenda tugerageza kuri Gisha TV hamwe n'abagenzi n'inshuti ingene twogenda turafasha abo baririmbyi kugira bagire visibility, bashobore kugaragara, bashobore kuboneka, n'impano zabo zishobore kuboneka, kandi ntibe gusa ari kugaragaza ingabire zabo ariko no kubafasha mu buryo butandukanye, kuko harimo benshi kubera kubura uburyo badashobora kuja muri studio. Kumbure haro n'abandi usanga bafise izo mpano ari ugasanga ntashobora no kwishure, biragoye kubera kubura minervare canke kubura n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Haro n'abari mu nkambi z'impunzi, ari mu makando déplacé mu bihugu bitandukanye muri Grand Lac. Rero twari twarateguye ihiganwa bita Gisha New Talent. Muravyumva yuko ari Gisha ingabire nshasha. Ni ingabire nshasha kubera iki? Ni kwera ko ziba ari ingabire abantu basanzwe bafise bahawe n'Imana, ariko kenshi ugasanga ntiziragaragara kugira ngo abantu bazibone, kugira ngo abantu bashobore kubabona. Rero ico gikorwa tukimazemo amezi atari makeya, naho haro benshi bagiye bakimenya mu nyuma bakatwandikira bakadusaba yuko twobashira mu rutonde rw'abandi, mugabo ntivyari gushoboka kubera ko twari twatanguye mu kwezi kwa kane. Ukwezi kwa kane kose kwari ukwezi ko kwiyandikisha, hanyuma mu kwezi kwa gatanu dutangura amahiganwa, abantu barungitse indirimbo zabo, tuca twifashisha abandi bakozi b'Imana bazi ijambo ry'Imana, bazi igikorwa cyo gutazira no guhimbaza, kugira ngo badufashe kugenda turaba ingene tworonka abaririmbyi batatu barushije abandi mu gutazira, mu kuririmba indirimbo no mu kuzitegura, kandi hamwe n'amakorale atatu. So rero urumva cyari igikorwa cyari kimaze igihe kirekire, urumva hafi amezi atatu ariko ararangira.
nico gituma nk'abashoboye kutwandikira mu nyuma abashoboye kubidusaba mu nyuma bitashoboka yuko dushobora kubibemerera, ariko twarabijeje tubabwira yuko mu mwaka ugiye kuza bazogira amahirwe, kuko ni igikorwa kizohora kiba buri mwaka, ni igikorwa kizohora kiba buri mwaka, kugira ngo dushobore gufasha abantu benshi bashoboka bafise izo ngabire ariko zitazwi canke badafise ubushobozi bwo kuzigaragaza. Rero mu bagiye badufasha hari umukozi w'Imana Gilbert, nk'umwe mu bantu bamaze igihe kitari gitoya mu murimo w'Imana, mu gikorwa cyo gutazira cyo guhimbaza, ari mu bantu bagize uruhara runini cyane gose kugira ngo badufashe mu gutora abo batatu mu baririmbyi bigenga hamwe na korali zitatu donc zizoshobora kuronka agashimwe, nkuko twari twarabivuze yuko umuririmbyi wa mbere azoronka $1,000 y'amanyamerika, uwa kabiri $700, uwa gatatu $400. Hanyuma n'amakorale nuko nyene, korale ya mbere zoronka 1,000, iya kabiri $700, iya gatatu $400. Twarabisubiyemo kenshi turavuga yuko uko kubaha ko gashimwe si kubera kumbure Gisha TV n'abagenzi bacu dufise uburyo bwinshi bwo gushobora gutanga gosha droitoya, ni kugira ngo dufashe, ni kugira ngo dushigikire, kuko tuzi ko muri bo bizobafasha kuja muri studio, kumbure kuriha amashure, kumbure kubeshaho umuryango, canke gutanguza gakogwa gatoyi gashobora kumubeshaho mbere kakabeshaho n'umuryango wiwe. So nico gituma rero ico gikorwa twagishize imbere, kandi nubare ibindi bikorwa bigiye kuza mu kw'icenda tuzobivuga imbere ko amashuri atangura, kugira ngo dufashe abanyeshure, kumbure kubaha amakaye canke minervare, ariko tuzotora 10 mu bazoba bariyandikishije. Uburyo n'ingene bizogenda ivyo byose tuzobibashikiriza umwanya ukuri ko uregera imbere. So mu yandi majambo kurigisha ntabwo ari gusa kuganira n'abakozi b'Imana, kuganira n'abantu Imana yahezagiye bakagenda bakora ibikorwa bitandukanye bikomeye, ariko nukuraba n'ingene dushobora gufasha inshuti n'abagenzi abadashoboye kubera kumbure impamvu zitandukanye, kubera bari mu nkambi z'impunzi canke n'abato bari mu nkambi z'impunzi kubera ko badafise ubushobozi aho bari mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, Tanzania no muri Kenya, ko twibanze cyane muri East African Community. So rero majambo makeya nuko ico gikorwa cyatanguye, ubu rero igikorwa kiriko kiraja ku musozo, nico gituma twavuze tuti iki gikorwa iki kiganiro naho tugifashe ku munsi wa gatandatu, tuzogishiramo ku munsi wa mbere, kubera ko twifuza kuzoca tuvuga ababaye abambere, batatu ba mbere mu baririmbyi bigenga na batatu ba mbere mu makorali. Hanyuma mu ndwi zibiri ziri imbere tuzoba dutangiye gutanga ubwo bushimwe, tuzobibabwira, muzobibona uko tuzogerageza ko bari mu bihugu bashobora kuba bari mu bihugu bitandukanye, ariko ni ngombwa utwo dushimwe tuzobashikira uko bizoba biri kose. So naho Imana izodufasha ubwacu turashobora kuzohishikira kugira ngo dushobore kubikora, twumvirize n'umutima bafitiye igikorwa c'Imana n'ico bazokoresha iyo mfashanyo bazoba baronse. So rero mu majambo makeya navuze ngo umukozi w'Imana Gilbert yagize uruhara runini cyane kugira ngo ivyo bintu bishobore bikorwe mu buryo bwiza, kuko murabizi ko mu Kirundi bavuga ngo habura na babiri agatsinda umwe. Biragoye abantu bashika 100 kugira ngo umuntu agende agabanya gushika n'ahashika kuri batatu, ni kibari gikorwa kitoroshe, kuko na cyane twisunze ibintu bine bikomeye. Twaravye abaronsa amajwi menshi kuri Facebook, kuri YouTube, ko hariho benshi bagiye batogwa n'abagenzi babo babaha amajwi, ico twarakiraba, mugabo ntitwarabico nyene. Urashobora kuba wararonsa amajwi menshi kuri YouTube, mugabo hagira ibindi, kumbure ingene wateguye indirimbo, kumbure ingene waririmbye melody, ijwi, tugasanga harimo ikibazo. So ivyo rero nivyo abahinga abakozi b'Imana nkamwe mwabaririmbyi mwe bagiye baraba kugira ngo bashobore gutora uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, no kugenda bagabanya gushika turonko uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu. So uwatsinzwe, utashoboye gutsinda, twarabwiye yuko iki gikorwa tugikora mu buryo bw'ubumana, naho umuntu abatabaye uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ntibabisobanure ko atampana afise, ntibabisobanure ko atamagawe n'Imana,
turabizi yuko mufise impano mwahamagawe n'Imana, ariko nuko mutegerezwa kumenya ko mu bantu 100 ingahe hageze gutora kugira ngo umuntu aronkemo batatu. Namwe muravyumva hariho bamwe bategerezwa kuba elimine nkuko babivuga mu gifaransa cyangwa ibishigwa ku ruhande kugira ngo dushobore kuronka batatu. Rero abatoye nta nkunzi yari hari kuko ntibari babazi, nta nshuti zabo zari zirimo. Jewe ubwanje kubera ko mu bari biyandikishije harimo abonzi abo tuganira, sinigeze ntora. Ababikoze ni umukozi w'Imana Gilbert, hari n'undi mukozi w'Imana yitwa Vanessa, nawe yagiye akora igikorwa cyo gutazira Imana mu gihugu cy'u Burundi, mu Burayi, uyu munsi nakaba gikora muri Canada. Hakabaho Kelia nawe nuko yagiye akorera Imana mu gutazira mu Burayi, muri Canada. Hakabaho na Christian nawe yakoze ico gikorwa c'Imana. Abo batatu ba mbere ba muri Canada, hama Christian ba muri Amerika, nawe yagiye akora igikorwa cyo gutazira Imana mu gihugu cy'u Burundi, muri Amerika, ahari uyu munsi naho ariko akora ico gikorwa. So nta nkunzi yabayemwo, nta kintu na kimwe baravye uretse kuraba ivyo twavuze, ingene bashimwe n'abantu kuri YouTube, ugacushiramwo n'ibindi byose twavuze, ijwi, ukugene bateguye indirimbo, ivyo byose bagiye babiraba hanyuma bagenda batora. Urero uyu munsi no munsi baza gutora wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Ico gikorwa kiracari ko kirakogwa kugira ngo ku munsi wa mbere tuzoca tubabwira tuti uwabaye wa mbere mu bigenga, uwa kabiri, uwa gatatu ni naka no mu baririmbyi nuko. Hanyuma nkuko nabivuze mu ndwi zibiri ziri imbere duheze tubahe ako gashimwe. Rero mukozi w'Imana Gilbert, ndasuye kugushimira ugira kandi nkashimira Vanessa, kubera ko turi mu bice bitandukanye bitari byoroshe kugira ngo dushobore guhura. Kelia hamwe na Christian, abo bose bagize uruhara rukomeye kugira ngo iki gikorwa gishobore kugenda neza naho biba bitoroshe, kandi nizera yuko igihe cyose tuzobatera kamo no mu mwaka uri imbere no mu bindi bikorwa muzo bandanya mudushigikira, mwongera mufasha, kuko twako dushigikira bene wacu, inshuti n'abagenzi, abana bakiri bato kumbure n'abakuze bafise ingabire, ariko ingabire zabo zitaragaragara zije ku mugaragaro. So rero narishatse ku mucamake kuvuga urugendo uko rwagenze naho urugendo rugeze. Umukozi w'Imana Gilbert yari yabibwiye ariko mu majambo makeya. Rero nagira ntangure mvuge nti mbe mukozi w'Imana Gilbert, hari abantu benshi bazokurikirana iki gikorwa, iki kiganiro, harimo bakuzi, hariho n'abandi kumbure batakuzi. So mu majambo makeya umuntu wanje ati Gilbert ni umuntu ki, kugira ngo abazokurikira iki kiganiro bashobore kumenya, kugira ngo nejo nahiga ejo bumvise Gilbert avuga ati aha turamuzi. Asha majambo makeya nkuko bivuze, Gilbert ni umunyafrika umunyafrika, umwana muri Afrika yo hagati. Gilbert ni umuntu akunda Imana cyane, amenye Imana igihe kinini kuva kera, novuga mu myaka ya za 1993. Abibuka Bujumbura ingene byari bimeze, ni muri iyo myaka naho nahuye n'ubundi buzima busha nuvuga bwatumye mbuku bwa kabiri. Kuva ico gihe rero natanga urugendo rw'ubuzima bundi butandukanye nubwo nari ndimwo, ku buryo nahaboneye inyungu nyinshi. Zimwe mu nyungu nabonyemwo harimo inyo ari kuravuga byo gukorera Imana, kandi nkibandanya numva ari yo nyungu nuvuga nushimikira ko cyane. Hama ikindi nuvuga kuri Gilbert nkuko bivuze, ndakunda abantu kandi ndakunda kubona abantu batera imbere, kubona abantu bahaguruka bagahesha Imana icubahiro, kuko iki ni cyo gihe cyo guhesha Imana icubahiro. Mboneraho akaryo rero ko kongera gushimira Imana kubw'umutima uri très rare nakubonyemwo nk'umukozi w'Imana. Umutima wakoresheje amajambo abiri ngo talent no gufasha. Aya ni amajambo aranga kamere y'Imana. Imana tuzoyibona mu mubiri, Imana tuzoyibona mu buryo bufadika iza itubwira ngo je ndi Imana. Imana tuzoyibona mu bikorwa. Rero akenshi Imana ikunda gukorera ku mpano, kandi nitanga impano
hama igakorera no ku kintu wakoresheje cyane cyo gufasha. Rero ndagushimiye cyane ko waciye bugufi ubaha iyo mana ivugira muri wewe itaboneka mu buryo bw'umubiri ishaka gukora kuri tara z'iyo misoro n'izo nkumi nkuko wakoresheje ikintu gikomeye cyane cyankoze ko kuva umpamagara gufasha cyane gufasha abantu bari muri besoin cyangwa se bari muri position aho bakeneye gufashwa utitaye kuri ibi nibi. Rero ndashimira Imana cyane kuri iyi esprit yagukoreyemo kandi ukantera iteka niko novuga byo kumpamagara kugira ngo dufashanye. Imana yabwiye icubahiro kubw'ivyo. Rero mu majambo make jibe n'umuntu akunda abantu kandi nagira ubuntu bwo kongera gufatana n'umuntu nawe akunda abantu muri ubu buryo. Ndabishimira Imana cyane. Urakoze cyane. Gilbert arubatse ntiyubatse afise abana nta bana afise? Yes, nariho ndavuga ngo nagize inyungu kuva ntangura urugendo nyinshi kumbure sinadondagura nari nashatse kuguma muri context turiko turavugiramo mugabo nongereje ko kuri ya liste y'inyungu jibe n'umugabo yubatse maze imyaka 11 nubatse fise umugore umwe ari babiri hagira abana batatu umusore w'imyaka 9 bientôt azogira imyaka 10 umukobwa w'imyaka 6 azogira imyaka 7 nawe bientôt n'akana gatoyi gafite imyaka 3 nawe kazogira imyaka 4 bientôt. So ndi umugabo yuzuye yikwije afite umuryango kandi umuryango mwiza nshimira Imana. Amen. Nibaza yuko mwabyumvise umukozi w'Imana turi kumwe nkuko yavuze yuko abavyibuka hariho umuvyuro wari uhari muri za 90 i Bujumbura mu maigrize atandukanye hariho umuriro w'Imana ati muri ico gihe niyo nanje nafashwe n'ubwo buntu bw'Imana bituma kuva ico gihe nkorera Imana. Nivyo kabisa kuko ico gihe twese nico gihe twafatiwemmo nico gihe twafatiwemo 91 na 2 ariko urugendo rwabaye rurerure harabayemo Leo Eleba kuri bamwe ariko Imana yaratuzigamye iratugira neza muri ivyo bihe naho bitari vyoroshe ariko tuguma mu buntu bw'Imana na cyane ico gihe abavyibuka igihugu cyagiye gica mu bihe bitandukanye bigoye so ntivyari vyoroshe ariko umukozi w'Imana Apollinaire yaririmbye ngo ntivyari vyoroshe ariko byari bikwiriye kuko byose byagiye bitwigisha. So rero nkuko nayivuze ishengero nakuriyemo ariyo Eglise Minevam ni umukozi w'Imana yarahaciye nawe yarahakuriye ndibuka nkiyashika bambwira indirimbo wara bamwibukira ko Gilbert Parapanda Italia Parapanda Italia benshi kumbura iyo ndirimbo ntayo muzi ni indirimbo za kera. Iyo ndirimbo iravuga ngo inzamba zizovuga. Haleluya. Urumva ari indirimbo yo gutegurira ishengero kwitegurira igihe iyo nzamba izovuga. So simora ndavyibagira kandi urumva iyo ni nkuru bambwiye ngira ngo nko muri za mu mwaka nko muri za 98 urumva haciye umwanya utari mutowe. So urumva rero yabandanije akora umurimo w'Imana gutazira Imana muri Minevamu hanyuma muri Eglise El Shaddai. Icyo gihe naguciriyemo ndibuka neza muri iyo periode nkimara kumenya ko Kristo ari umwami ari n'umukiza w'ubuzima bwanjye bikunze gushikira abantu benshi bigitangura hari cyo bita kugira kariro. Aho kariro narakagize mugabo je nkajana na recherche kurondera. Ndibuka ko icyo gihe hari ama eglise ashika kuri yane muri Bujumbura yari ko arabuja cyane hari Minevam sinzi ko bibuka umupastor w'umunyamerika yitwa bamwita Kayungiro Kayungiro kazoza kuyungurura Kayungiro yarafise eglise yitwa Trinité Internationale hari Eglise Vivante of course hari na Eglise Pentecote yo kunahangwa na Fekabu ariko Fekabu nibaze yuko yari kwiragenda ntiyari kiri inyuma hari ukuntu yari iragenda ihindura isura itaja mu murongo w'ayo mashengero niko ndavuga. Okay. Rero
ndibuka ko icyo gihe muri nkuko navuze uko kurondera nashatse uburyo ndondera ahantu ni position kugira ngo nshobore gukora ndi nagukiwe ahantu hambere nshimira Imana nakoreye hari muri Minerva abazi icyo gihe bari ku mupasi witwa Moise niyo yatureze n'ubwo yaratureze cyane haza igihe cya Pastor Mutokamba hama bigenda bikurikirana gutyo mu nyuma nkumva je nari mfise ikintu cyo gushaka gukora muri music cyane numva mfise umuhamagaro wo kujua keyboard hama ndondera igihe kimwe nja muri Trinité International na histoire intéressant hama ndiko ndarondera ndibuka ko igihe kimwe nagiye no muri Église Vivante kurondera nimba ponera vyibuka neza twagize kuvugana gato musaba unyigisha keyboard ariko nkabona ari busy cyane nawe ndondera nja hajya hama ngo ahantu muri Trinité sinazopfa nibagiye aho rero niho nawe n'umupasiteri twa Wilonja unyari Kisangani umupasiteri akorera Église Kisangani niwe yaba no mwita ngo novuga niwe papa wanje muri music aramforma muri keyboard ariko urumva usubiye inyuma gato naragira ubuntu bwo gura abapastori b'abazungu b'abafaransa nabo baramfashije muri ico gihe so ngenda ndondera nza mubwiza uja mu bundi nza kwisanga nageza ahantu mfise keyboard mu minwe gatoyi ko sino kwigereranya n'abandi bico gihe hara ndibuka ko ari witwa Apollinaire we niwe yari citegerezo cyacu hama rero naje kwisanga nyene nagukiwe nagiye ndashika ngaha muri bihugu byo hanze ya bishikaho numva novuga ngo biri muri za nyungu navuze naco no gishira mu nyungu nahawe natoye muri urwo rugendo rwanje. Okay. Urakoze cyane urumva urugendo rwari rurerure ariko ikiza kirimo nuko ijambo ry'Imana tubwira ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. So urumva nawe wavuye ku kutamenya kuvuza piano, kumenya kuyivuza, kuba umwe mu barongozi bayivuza mashengera atandukanye ko ndazi ko nimba nihenze mu bantu batanguye El Shaddai cyangwa bayikomeje niho warori. Korale itangura kuriya yatabwe kuri Meridian mugava Meridian umengo ari ahandi hantu no hari Église twa El Shaddai nako ndavuga ko nagiye ndondera narondeye muri Minerva ndarondera muri iyo Trinité International ndarondera mu Ijabe kuri Église Vivante ndumva ahantu uko ari hatatu no nirutse cyane mugabo par surprise uramuzi Feu Terence Feu Terence ni jimbere reka ndakubwire ikintu kimwe murambwira abantu uyu munsi kubera ivyigwa ndiko ndiga niho natanguye kubona akamaro gakomeye cyane ko kwandika kuko abantu bagira amateka adasanzwe ari ugasanga amateka adasanzwe yacu ahereye mu mitima yacu no mu bwenge bwacu abantu ntibamenye uko ibintu byagenze waruzi yuko jewe na Terence twakirijwe umunsi umwe waruzi yuko je n'umuhisi Evangeliste Terence twagiriye ubwa mbere reka navyita ubwa mbere mu ishengero ry'abarokore rimwe veye ya mbere nakoze mu buzima uvuga ngo ava muri Nairobi kwiga ko biblique imbere yuko aja i Nairobi turi abapagani turi mu mwaka nari mu mwaka w'8 kuri Atene secondaire nawe ari mu mwaka w'9 tukaba dufise umugenzi wacu yitwa Adeline aba muri Hollande twakina na basket Adeline wakinira abakobwa twe tugakina dukinira abahungu ku ishuri kandi muri basket kuri Atene muri inférieur ndibuka ko wari basket je na Terence nitwe twari bakizigenza na Terence effectivement son frère ani turiko turirata it's a fact ko ari ukuri je na Terence nitwe
nitwe twari moteri y'ishuri ndavyibuka cyane hari n'amahiganwa twara tugira ndibuka twigeze gukina na superieur y'iwacu turayitsinda kandi superieur y'iwacu yarimo abakinyi bakomeye cyane bakinira ama equipe akomeye twe nitwari bwatangure kuja mu equipe akomeye ariko turayumana turanayitsinda kandi Atene mu bintu by'inkino football basket kintu cyose twamye turi kuri top so kubera rero ubwo bugenzi Adeline aradutumira ariko mwabahungu mwe naje tukaza gusenga ko yarakijijwe asengera muri Vivante Adeline wakera sana asengera muri Vivante turavuga ati kare twe twarabaga turiko umutima twumva misa twunamye noneho turamwankira ariko ari insista hari muri 92 ari insista umunsi umwe turavuga na Terence wana ko Adeline amakora dusaba tuje gusenga reka tugiye hari mercredi muri loge na dorasi ya mercredi ewa icyo gihe umuhisi David indirimbo mukavumbi yarakunda nze yarakunda ya ndirimbo ivuga ngo Bwana wa mabwana leo ainuliwe Bwana wa mabwana leo ainuliwe nimo ndani ya Yesu nimo ndani ya Yesu ewan dushitse muri Vivante moto ukawaka harakumuriro ebana biraryoha byatari hamwe de na Terence tuvuga ati wow kuvyo mercredi chaque mercredi ni twasiyo mwisanzwe twatuye Yesu umwami n'umucunguzi mu bugingo bwacu je na Terence twatujwe na n'umuhisi Apotre David umunsi umwe kuri Eglise Vivante kwijabe nivyahagarira ngaho veye ya mbere Terence yaba mu Ngagara nanje mba kwijabe yaba quartier 5 yavuye iwabo arazaramita ni muhira turafungura duhejeje tuca tuja muri veye ya mbere sana dushitse muri veye sinzofana naravyibagiye mu bantu bagiye batwakira muri ico gihe hari abantu babiri nashobora kwibagira yari my big brother Rudevre atuirate ewana kuya ndani ya Yesu muone utukufu wa Mungu bla bla ewana biryoshe cyane hari undi yitwa ndibagize nagiye ariko nawe yakunda yarameze nk'umurasta yaciye mu bintu byinshi cyane arakizwa yakunda kuvuga ndrivi rero mwe bya nuze hawe bita jagen abamuzi hari ibintu yakunda kuvuga ndrobo ndrivi by'urasta nuze yagiye agira utubazo yari yakijwe muri Vivante igihe kirekire Juve sindabizi vraiment nizere ko akiriho tushika atubwira tugiye muri veye ariho yambaye ikoti n'utuntu tutupapuro agenda atanga akatwakira agatuga ati ndribi ndraba atubwira yuko kwa Yesu ariho hari ubuzima ebana Juve basi dukubita veye ya mbere turi kumwe n'umukozi w'Imana Terence turakizwa mugabo mu nyuma kwera amashuri je naciye mva kuri Atene canja kwiga Muramvye so ico gihe rero nico gihe byitwa ko Terence yaciye abandanya urugendo rwiwe nanje mbandanya urugendo rwanje ariko byose byatanguye turi kumwe mugabo mu nyuma rero tugahura yaramaze kuba umukozi w'Imana tugashima Imana so yongera yubaka na Micheline Pastor Micheline nawe ndabizi yuko bishitse akabona ikiganiro hari byinshi bavuga ko nawe hari ukuntu Imana mu nyuma Terence atakiriho twagiye dukorana ibikorwa bitandukanye by'Imana no gushigikira imirimo yari ko arakora ico gihe ari kumusaga atuka hari ibintu byinshi twakoze umva nk'ibyo byose n'amateka muga abantu baba bibitsemo Terence yabaye ouverture yanje cyo nshaka kuvuga ko yaciyaza afise umutima nkuko wabivuze ukwikonekta kandi agacabona ikintu muri we mugaca mubana umva niho yambonera aliseko mtoto mjini hamaca ntangurira aho ndabyibuka ico gihe nari manutse ngiye kuri Merdier Source du Nil siki nangiye kuraba nafise manuka medita mwibaraba hajya muri centre ville duhura na Terence aba ndakunda kurondera yambwiye ibintu byinshi birebire iki hama nabwo arambwira ati ngo ndagukenda nana namahoro yego
kora yasanze muri Mineva ya makorasi yacu Sesa. ati jewe muzungu turi kumwitwa gucana dukorana turiko turashagura nsigikogwa twakuvuze navuze yuko ari ndakuzi n'ibiki ingo rero dufashe kuva ico gihe pastor ubuzima bwanje bwo gukorera Imana buratanguye mu buryo nta comprena kandi cyo nari nkiri très jeune nasanga nagiye abaye ouverture nico nshaka kuvuga au fait kuri terrasse Imana ishimwe cyane gushika kuri uyu munota rero nico nashaka no gishimira Imana kuko Imana afite ukuntu kora mu buryo bwayo. So Imana ishimwe, iki ni ikiganiro cya mbere kirangiye. Inshuti namwe bagenzi, turi kumwe n'umukozi w'Imana, ikiganiro cyacu kirabandanya. Iki ni ikiganiro cya mbere kirangiye, tugira twinjire mu cya kabiri, aho hose tuza kubandanyiriza aho twari tugeze. Imana ibaho umugisha. Asante sana.